namwe bakunzi b'isamirizi n'imbanisha kure Burundi bwiza ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye. Ayo nayo akaba agizwe n'ingingo imwe rudende. Kuri uwa mbere igenekerezo rya 2021 munyonyi w'umwaka niho huguru gucese isamirizi y'ivyiza by'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiranganji mu vyajejwe harimo kumenyesha amakuru yari yateye iteka ivyo birori, yasavye abarongozi b'iyo samirizi hamwe n'abamenyesha amakuru bagiye kuzoyikorako gushira imbere amakuru n'ibiganiro vyigisha abenegihugu na cane cane urwaruka. Leokadinda Twayisaba yasavye kandi abarongozi ko bokama bakurikiranira hafi abamenyesha amakuru kugira ngo barabe ko ibiganiro bashikiriza vyisunga amategeko. Tumukurikire. Iradiyo irafasha abenegihugu mu kuronka amakuru avugwa hirya no hino, bigatuma abafasha kumenya uko bokwifata nko mu vyo kubungabunga amagara n'ubuzima bwabo ndetse n'ingene bokwiteza imbere bafatiye ku byo bumvise ahandi. Iradiyo irafasha kandi abenegihugu binezereza, ikaba ifasha kandi abenegihugu kumenya imigambi iriko irarangurwa mu gihugu. Irafasha kandi leta mu gushikiriza imigambi yayo ku benegihugu no kumenyekanisha ingingo iba yafashwe. Ino radiyo tubamutse twugurura mu ntumbero yayo harimo ugushigikira leta no kumenyekanisha ivyo irangura mu gufasha abenegihugu kubaronsa amakuru n'ibiganiro bizobafasha gushikira iterambere rirama kandi mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, tutibagiye no kurata ubwiza bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mu ngongo y'ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru, ubuhinga bwa none n'ibimenyesha amakuru, nagomba nsubire nshimire abashinze iyi radiyo na televiziyo kuko murumva ko bashize imbere iterambere ry'igihugu n'umwenegihugu, kuko izotanga akazi n'abenegihugu bakamenya ingene bitunganiriza imigambi. Ivyo navyo bikaba bihuye n'intumbero y'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ahagira ati umunwa wose uronke icyo ufungura, umufuko wose uronke amafaranga. Tubasavye rero abarongoye iyi radiyo n'abagiye kuyikoreramwo gushira imbere amakuru n'ibiganiro vyigisha abenegihugu na cane cane urwaruka rugoye kuja kumarigara kuko ariyo nkomoko y'ubugizi bwa nabi. Hagwizwe ibiganiro bahamagarira kwishingira imigambi kandi bijambo abamaze kwitunganiriza imigambi yabo na cane cane mu makoperative kugira nabo bereke abandi ingene babigenjeje maze babera akarorero benshi. Nyakubahwa muserukira ino radiyo televiziyo imbere y'amategeko nabo mwafatikanije kwishinga, mudukundire tubibutse ko iradiyo ari igikoresho gifise akamaro kanini cyane ku gihugu no ku benegihugu mu gihe gikoreshejwe neza. Iyo naho gikoreshejwe nabi kirasambura kandi mu mwanya muto cyane rwose. Inkinzo nyayo rero yo kwibangikanya n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Dusabe rero abagiye kurongora radiyo Burundi bwiza bazokwame bakurikiranira hafi abamenyesha amakuru kugira barabe ko amakuru n'ibiganiro bashikiriza vyisunga akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Tubasabe kandi kwama mukurikiza impanuro zidasiba gutangwa n'urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora. Tukifuza ko ejo canke hirya y'ejo tutokumva ino radiyo yarafatiwe ibihano n'ubwo rwego sense kubera ukutubahiriza amategeko n'akarangamutima bigenga uwo mwuga. Ubushikiranganji bwo gutumatumanako ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru turongoye turabemereye ko tuzobafasha kugira ngo abamenyesha amakuru ba radiyo Burundi bwiza bakagiririza ubwenge nk'uko usanzwe ubigirira n'abandi bamenyesha amakuru, ndetse igihe cyose bizobankenerwa ko ubushikiranganji bugira ico buterereye turabemereye kuzobaba hafi. Mu gusozera twashaka dusaba abajejwe intwaro n'abenegihugu gufasha ino radiyo mu kuyiha amakuru n'ibiganiro ivyo izoshikiriza bizova hanini mu benegihugu no mu ndongozi zabo. Abarongoye intwaro bagasabwa kuza bagashikiriza imigambi ifatiye ku benegihugu begereye ino radiyo
kugira bayimenye banayishigikire. Tukifuriza ino radiyo gutera ije imbere kugira ngo mu minsi iri imbere izoshobore gusamirana no mu gihugu cyose. Uyo mushikiranganji yamenyesheje kandi ko bakiriye neza umuzo w'iyo nsamirizi kandi ko bazoyiba hafi mu bijanye no gukaririza ubwenge abamenyesha makuru canke kubasahiriza ibikoresho bimwe bimwe. N'ubunyene tumukurikire. Twakiriye neza cyane umuzo w'iyi radiyo kuko ije yisanga mu yandi maradiyo. Tuvyakiriye neza kuko ije gukutsa ikivi, gukorana n'intwaro, gukorana n'abenegihugu, gukorana n'ubushikiranganji, eka inzego zose kugira ngo ibikorwa byo mu gihugu cyacu bironke aho bivugirwa, eka mbere n'imigambi iteza imbere igihugu bironke aho ivugirwa. Mu bushikiranganji iyo hari radiyo cyangwa ikinyamakuru kivutse turaheza tukababa hafi cyane cyane mu kubakahiriza ubwenge canke mu kuraba ko dushobora kubasahiriza ku bikoresho bimwe bimwe kuko hasanzwe hari ikigega kijejwe gufasha abamenyeshamakuru canke ibimenyeshamakuru mu bikorwa baba bariko bararangura cashinzwe na leta y'u Burundi. Umuyobozi w'urwego rujejwe kugenzura imenyeshamakuru mu Burundi Sense nawe yakeje cyane abitanze kugira ngo iyo ndoto ibe ngiro. Vestine Nahimana akaba yifurije iyo nsamirizi gutera imbere ku buryo abamenyeshamakuru bazobera akarorero abandi. Nawe nyene tumukurikire. Nagomba mbanze ndabakeze nkeze ababiyumvire kino cyumviro, nkeze abakoze batiziganya kugira ngo iyi ndoto ishike kuba ingiro. Noneho rero muravuga muti burya mugiye kudufasha iki kugira ngo tube hafi nk'amaradiyo mashasha, kuko na cyane dukunze gusanga dukoresha abamenyesha makuru bacirondera bakiri bashasha batarabona neza iyo bava niyo baja. Ego nagomba ndasubiremo ndabibutse yuko mu ntumbero nyamukuru dusanganywe mu rwego CNC nuko tushika kwihangiro ryo guprofessionaliza, gushira uburyo buhinga bukwiye mu bamenyesha makuru kugira ngo bazokore umwuga wabo bisunze akarangamutima kawo, gutyo bashobore gutanga inkuru zirimo akanovera kenshi zishikira bene igihugu. Bifurize yuko rizofata intera nini ituma abamenyesha makuru baho baba akarorero kabandi bamenyesha makuru. Boneho n'akagihugu ntera akamo umuyobozi wanyu niba urabona ko ari mushasha, ko ari mu gitangura, anyarutse cyane kutuzanira abamenyesha makuru yibaza ko bafise iyo karite y'abamenyesha makuru kugira ngo bashobore kuronka ya karata ndanga abamenyesha makuru vyihuta. Hasigaye indwi zibiri gusa kugira ngo tube twahejeje gutanga amakarata mashasha y'abamenyesha makuru. Uwaje serukira igisagara ca Bujumbura muri ivyo birori yamenyesheje nawe ko banezerejwe no kubona iyo nsamirizi ishingwa mu gisagara ca Bujumbura, mbere ngo n'intwaro zizoshigikira kandi ziriteguriye gukorana neza n'abamenyesha makuru. Waserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, turanezerewe n'iki gikorwa ciza cane cyo kumenyesha amakuru. Murabizi ko igihugu cyose kugira gitere imbere harabaho abaza baravuga ivyiza biriko birarangurwa. Rero kubona iyi radio mwipfuje ko mwoyishinga ngaha mu gisagara cacu ciza ca Bujumbura, turanezerewe cyane. Abajeje intwaro bariteguriye gose gukorana n'abamenyesha makuru mu gutanga inkuru zimeze neza zabanje kwigwa, kandi intwaro zizoheza zibashigikire, mbere hageze n'ibikorwa by'iterambere tuzohora tubatumako kugira ngo murate ibi vyiza biriko birabera mu gisagara ca Bujumbura. Ubuserukira imbere y'amategeko iyo nsamirizi y'ivyiza by'u Burundi Sauda Mboneko arashimira cyane urwego rujejwe kugenzura imenyesha makuru ko gwemeye ko iyo nsamirizi ivuka acaranamenyesha intumbero yayo. Ino nsamirizi
n'imbonesha kure vyiza vy'u Burundi iramutse yuguruwe no musi ku mugaragaro n'ubushikiranganji bujejwe no musi twuguruye igisata c'iradiyo tukaba twaronse urusha rwa sense kwigerekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu tukaba rero dushitse kuri ino ntambwe aho dushobora kugurura iradiyo isamirana muri kino gisagara ca Bujumbura ikongera igasamirana muri aka karere k'Imbogo k'Ubanza baradufata mu Cibitoke igice kimwe baradufata no uri kuramanuka Rumonge mu ntango uri kwinjira mu Rumonge naho nyene baradufata eka ndetse naha Ikongo menga ibuvira naho nyene baradufata rero twaba dukenguruka kuri iyo ntambwe tugezeko nyakubahwa mushikiranganji mwatiteka bino bikorwa ni igikorwa twifuza yuko caguka kitagarukira muri ako karere gusa kuko twimirije gushira ibituma dusamirana igihugu cyose tukaba rero tuzokorera mu bikorwa mu bisata bishigikira ubuzima bwose bw'igihugu n'abenegihugu intumbero y'ino radiyo ni guherekeza leta mu bikorwa by'iterambere mu bikorwa bikaburira abenegihugu kwisuganya no kugira ngo dushike ku iterambere rirama twese turiko turaharanira uwazanye icyumviro cyo gushinga iyo nsamirizi nawe Felicien Minani Nsengiyumva aratubwira aho iyo ndoto yo kwishinga yazananye. Byari mwaka w'ibihumbi kimwe y'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe natangura gusohora indirimbo z'umuririmbyi indirimbo nasohoye ya mbere ku radiyo yitwa kuba ku isi no kwitonda. Rero ico gihe nabona byari bigoye kumenyesha indirimbo dusohora byaragorana cane gose. Niho muri jewe nimba gisicoma nanjye nagerera akabiradiyo muba ngora yiwanje cyane n'abandi uvuka iza yibura ibintu mu gihugu rero iyo ndoto tubamo narekeza amahirwe mu mwaka w'ibihumbi icenda nja kwiga Kinshasa ishuri bita Académie de Musique et de Communication muri icyo gihe hejeje ndagira stage kuri radiyo ndagira no ku stage kuri radio televiziyo nationale congolaise ya ndoto ituma ibira muri jewe yuko igihe kimwe kuri radiyo ko nari nabibabwiye gukora neza mu gihugu nca 2004 kuba muri Norvege ngezeyo ndaja kwiga mu bijanye no kumenyesha amakuru hanyuma hejeje ndagira amahirwe yo gukora ku radiyo yaho numva umwuga wo kumenyesha amakuru urangiye cyane radiyo tuyiradiyo tufatira kwereka tuyitambutsa iyo radiyo ntabwo zimenyesha amakuru cyitwa Burundi bwiza bw'ko nico mu nyuma cyavuyemo iyo radiyo Burundi bwiza ariko ntibyari byoroshe mwese batari bake urabizi ko bitoroshe kuri radiyo niho gusenga Imana ko yamufasha kampa abafashe kuri uwo mugambi kumwe mu kurangiza rero hakoze menshi Imana yarampaye umurepresenta legale aranyemerera yuko igiye kwishigikira muri uwo mugambi turabuja ko buke kugira aho bigeze uno munsi. Mumenya ko insamirizi y'ivyiza vy'u Burundi isamiranira mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho ku murongo wa 92 n'ibice 6. Ngaha amakuru twari twabateguriye agarukiye turabashimiye ko mwahisemo kudutega yompi na gahwani.